Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu mihanda ya São Gonçalo muri Brazil havuze impundu kuko José Paxiao de Oliveira na Titiana Vinicius aribwo bibarutse umuhungu uraje guhindura amateka ya ruhago, guhigura uduhigo ndetse no gukora amateka atari yarigezwe yandikwa n'undi muntu uri we wese. Aha niyo mpamvu nanjye mugiye kunyemerera nk'abavira muzini muzingo ibigwi amateka y'uyu musore w'umunyabrazil. Ndatekereza ko umenye neza cyane uwo nta wundi amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Vinicius José Paxiao de Oliveira Junior, yamenyekanye nka Vinicius. Uyu musore akiri muto ku myaka 5 yonyine gusa y'amavuko yakomeje kugenda agaragaza impano idasanzwe, nkaho ababyeyi be bakibona ko mu by'ukuri inzozi za gukina umupira w'amaguru bamwerekeje muri akademi yitwa CR Flamengo hafi y'ishuri kugira ngo bimufashe gukabya inzozi ze. Aha niko yagendaga akina n'abandi bana mu mihanda y'iwabo muri Brazil, ari nako agenda agaragaza ubuhanga, ubushongore n'ubukaka, ubwitange ndetse no kubindwanya cyane mu gukina umupira w'amaguru. Aha ababyeyi be bakibibona bafashe iya mbere mu gufasha umusore gukabya inzozi ze. Umva nk'aka kantu, ese wari uzi ko umunsi umwe Vinicius Junior yagiye ibirometero 70 kugira ngo ahabone aho akora imyitozo? Aha ababyeyi be baje kubona ko bimugoye, bafata icyemezo cyo guhindura aho bari batuye, begera hafi y'ibibuga kugira ngo barushe gufasha uyu musore kugira ngo azamure impano ye. Ntibyatinze ariko ubuyobozi bwa Flamengo bwaje kubengukwa impano y'uyu musore ku myaka 10 yonyine bumushyira muri akademi yabwo yitwa Flamengo Youth Academy. Aha ntihatinze cyane kuko nyuma y'imyaka 7 yonyine gusa yahise ajya muri ekipe nkuru ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2017. Aha yari afite imyaka yonyine 16. Nanone kandi ikindi wamenya, yanakinnye umukino wa mbere mu ikipe ya Flamengo ubwo ikipe yahuraga na Club Atlético Mineiro. Ikindi wamenya kandi aha muri Brazil Serie A yatsinze igitego cye cya mbere ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2017. Ni umukino bahuje n'ikipe ya Palestino muri Copa Sudamericano. Muri iyi sezo kandi yatsinze ibitego 4, harimo ibitego yatsinze Palestino, Atlético Goianiense ndetse n'igitego yatsinze Botafogo. Mu mwaka kandi w'ibihumbi 2018 yatsinze ibitego 10, 7 muri Brazilian Serie A, ibitego 2 muri Copa Libertadores ndetse n'igitego cyo muri Copa Sudamericano kimwe. Ikipe kandi yayikiniye imikino 49, ayitsindira ibitego 14, anatanga imipira yavuyemo ibitego igera kuri 4. Gusa uyu musore kubera impano idasanzwe, ubuhanga yari yifitemo, amacenga adasanzwe, umuvuduko ndetse n'ibindi, byatumye mu kwezi kwa karindwi mu 2018 ku myaka 18 yerekeza muri Real Madrid. Hagati ariko mbere yuko yerekeza muri Real Madrid hari amarushanwa yakinnye abari munsi y'imyaka 15 na U17. Ni amarushanwa z'inka South America U17 and South America U15. Aha yaje gutorwa nk'umukinnyi mwiza muri ayo marushanwa inshuro zigera kuri 2 zose. Ariko nanone nkuko nabivuze haraguru, uyu musore yaje gukomereza mu gihugu cya Espagne, ikipe ikunzwe n'abatari bake, iyo nta yindi ni Real Madrid. Uyu musore akigira muri iyi kipe yayigezemo aguzwe akayabo ka miliyoni 46 z'amayero, nasaga gato miliyari 76 na miliyoni 869 ibihumbi 792 n'amafaranga 807 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibi kandi byatumye acagayego ko kuba umukinnyi wa kabiri wari uguzwe mu gihugu cya Brazil uhenze nyuma ya Kizigenza Neymar Santos Junior. Muri iyi kipe kandi ya Real Madrid uyu musore byabanje kumugora kuko yisanze ari mu ikipe y'igitutu kandi akiri muto kandi ikipe hatanira ibikombe. Uyu Vinicius yaje gukina umukino wa mbere
ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 2018 ubwo Real Madrid yari yakiriye Club Athletic de Madrid muri shampiyona Espagne La Liga. Ikindi ugomba kumenya kandi, uyu musore Vinicius Junior yatsinze igitego cye cya mbere muri ikipe ya Real Madrid ikunzwe na benshi ku isi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 11 mu 2018. Ikipe ya Real Madrid yari yakiriye ikipe ya Real Valladolid, umukino warangiye ikipe ya Real Madrid itsinze ibitego 2-0. Sezo 2019 kandi yatsindiriye Real Madrid ibitego 7, atanga imipira yavuye mu bitego 13. Yakomeje gupushinga ariko akomeza kwitwara neza bimugeza muri sezo ya 2020 aho yatwaranye na Real Madrid La Liga yo kuwa 6 z'ukwezi kwa 7 muri umwaka wa 2020, atwarana na Real Madrid Spanish Super Cup, igikombe kiruta ibindi muri La Liga muri Espagne. Yari ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere muri umwaka wa 2020. Uyu musore kandi mu mwaka wa 2021 yatsinze ibitego 7, anatanga imipira ivamo ibitego igera kuri 7. Ahangaha yagomeje gukora cyane bimugeza mu mwaka wa 2022 aho yatwaranye n'ikipe ya Real Madrid La Liga batwaye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 mu 2022. Si ibyo gusa kandi kuko yanatwaranye na Real Madrid UEFA Champions League batwaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 5 muri umwaka wa 2022 aho yatsinze igitego ku mukino wa nyuma. Mu mukino bari bahuyemo n'ikipe ya Liverpool. Iki gitego cyanahesheje ikipe ya Real Madrid Champions League. Muri iyi minsi kandi uyu musore yagomeje kugaragaza impano idasanzwe nkaho yatwaranye n'ikipe ya Real Madrid Spanish Super Cup, igikombe kiruta ibindi muri Espagne ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2022. Muri iyi sezo yatsinze ibitego 22, atanga assist zirenga 20. Yakomereje muri sezo ya 2023 aho yafashije ikipe ya Real Madrid gutwara FIFA Club World Cup, ni igikombe cy'isi cy'amaklebe batwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 2 mwaka wa 2023. Si icyo gikombe cyonyine yahesheje ikipe ya Real Madrid kuko yanayihesheje icyo bita Spain Copa del Rey batwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2023. Muri iyi sezo kandi Vinicius yaje kuba inyenyeri kuko yayitsindiye ibitego 23, anatanga imipira ivamo ibitego cyangwa se assist 19. Sezo 2024 kandi yongeye gutsinda igitego kuri finali ni mu mukino bahuragamo n'ikipe ya Borussia Dortmund. Yatsinze ibitego 2 wenyine mu bitego 3 ikipe ya Real Madrid yaje kubitsinda Borussia Dortmund. Muri iyi sezo batwaye La Liga ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 mu 2024, UEFA Champions League yo kuwa mbere yo ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 6 2024, ndetse na Spanish Cup, igikombe cy'igihugu cyo muri Espagne ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere mu 2024. Sezo 2025 kandi yaje gufasha ikipe ya Real Madrid aho yitsindiye ibitego 20, anatanga imipira ivamo ibitego igera kuri 10. Icyo wamenya ahangaha nibwo yongewe mu bakapiteni b'ikipe ya Real Madrid bidasubirwaho. Muri iyi sezo 2026 murabyibuka neza n'ejo bundi ni umwe mu bafashije ikipe ya Real Madrid gusezerera ikipe ya Man City muri knockout stage bagira muri 1/8. Murabyibuka neza yatsinze ibitego 2 ubwo bahuraga n'ikipe ya Man City, binayifasha kwisezerera ku giteranyo mu by'ukuri cy'ibitego 3. Ubwo kandi ntabwo ari ahangaha gusa kuko no muri shampiyona yabo ya Espagne yafashije ikipe ya Real Madrid muri iyi sezo kubona amanota 3 ubwo bakinanaga na Club Athletic de Madrid. Ni mu mukino yabashije gutsindamo ibitego 2 mu bitego 3-2 batsinziye ekipe. Ikindi wazirikana, uyu musore Vinicius Junior yakiniye Real Madrid imikino 419, ayitsindira ibitego 129,
anatanga imipira yavuyemo ibitego igera ku 100. Uyu musore kandi yanatwaranye n'ikipe ya Real Madrid ibikombe bigera ku 10 harimo La Liga 3 iyo batwaye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi mu 2020, iyo batwaye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane mu 2022, niyo batwaye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kane mu 2024. Uyu musore kandi yanatwaranye na Real Madrid UEFA Champions League niyo batwaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane 2022, niyo batwaye ku ya mbere ukwezi kwa 10 kwa gatandatu 2024. Yanatwaranye kandi Spanish Super Cup na Real Madrid zigera kuri 3. Aha nakwibutsa nk'iyo ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2020, yo ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2022, ndetse n'iya 10 no ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2024. Si ibikombe gusa kuko yatwaranye na Real Madrid Copa del Rey 3 iyo ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023, FIFA Club World Cup cyangwa se igikombe cy'isi cy'amaklebe cyo ku ya 11 z'ukwezi kwa mbere 2023, ndetse na UEFA Super Cup batwaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 mu 2022. Ntabwo wavuga ibigwi by'uyu mukinyi ngo wibagirwe ikipe y'igihugu ya Brazil. Uyu musore yatangiye guhamagarwa muri Brazil ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2019 mu mukino bahuragamo n'ikipe ya Korea. Aha yari umukino wa gishuti. Igitego cya mbere muri Brazil yagitsinze ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2021. Aha mu mukino wari wahuye n'ikipe ya Uruguay mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Ikindi kandi yatwaranye na Brazil Copa America y'ibihumbi 2021 yo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020, ubwo batsindaga Argentine ya kizigenza Lionel Messi ku mukino wa nyuma. Uyu musore yaje gufasha ikipe ya Brazil kuko yaje gutanga umupira uvamo igitego. Ikindi wazirikana, uyu musore amaze guhamagarwa n'ikipe ya Brazil inshuro 36, amaze kwitsindira ibitego 8, anatanga imipira 10 yavuyemo ibitego. Ngayo nguko ndibibigwe n'amateka y'umusore mukunda muri benshi, Vinicius Junior. Giye gutegura iki cyegeranyo nkana kikugezaho, nitwa Jean Nepomuscène Sanzimana, naho iyi ni Nepo